ariko vrema nta n'isoni ugira urubaho ukambwira abana abandi wononye basi butinya Imana ubahe n'umuntu bwawe hari ikintu numva ashaka kumenya basi nyuma yo kumva ko je ndi umuntu atagira agaciro aho uribuka ko ndi umugore twanditswe ko uri umugore wanje bimbwiye iki sa abandi bagabo bagiye guca inyuma abagore babo barihisha kugira abagore babone babimenye ariko wewe nyuma yo kuva gusambana uraza ukabinera nk'inkuru basi ho uriyumvira ko Jeff umutima ubabara narakubwiye igihe cyose niwabona ko utashoboye kunyihanganira uzofata urugendo usubira iwanyu cyangwa utangure guha abandi bagabo ikindi ukwiye kumenya jewe sishobora kuryamana n'umugore umwe nawe undi umugore umwe ni nyoko Chris uko ni kumbwiye warahindutse kera utaronka amafaranga wari utekereza kuva waronkeye amahera usigaye umeze nk'isuguru yo muci ubu urubahutse ukangereranya n'impene ayo mahera nayakwimye ubu ntugenda ukayashyira ku dusore hama ukankura kindura ubu nyene waravye ubona ko ndikigugu cigendera kuburyo ushobora gutekera impuzu zawe ugasohoka urwo rwanje n'amamiliyoni nakumenye ko urumva yamenye kugira je nze kukorerwa muri nzu yawe cyangwa ufatanye n'igikoropesho cawe uvuye uvuka cihanaguzako cyangwa ukihanaguza ibirato vyawe aho nyuje amaziranoke siko n'ubukene mwari mwifitiye iyo ntari kugura ubona bari kukuma bisigura ko jewe ngutse umviriza naho bitaniye no kugura ikintu ku boutique okay nyimba ushaka ko twumvikana icyaro tekane cyangwa telefone abiwanyu bangarukanira utwanje hamuso kugenda umviriza kwanza mbisa n'icyamere unkureke indoro
Oui, ni sawa. Jewe haraho nyoberwa kuri musaza anje, haraho nyoberwa kuri muvyara anje, je byose byaranani. None warose? Okay, warose. None wewe, haraho baza ko je ndi umunyamareba. Rega je sindotora indoto z'abantu. Okay, mbe warose iki? Mana yanje. Nimba hari ikintu ntakene no kumva amatwi wanje, nuwo mukobwa wa Honera. Iyo bavyari nivyo nari nshoboye, nyumva kwanza. Yo, umva ivyo utanguye kumbarira. Ni ivyo kumuramutsa. Ahubwo wamenya ko ntakeneye ko anamenya yukubaho. Sinkeneye. Aha. Ego kwe ndamuramutsa nkande. Ahubwo ndakubarira. Iyo bari ivyo nshoboye, no ngaha mu Burundi ntiwohagarutse kubera urya mukobwa. Ivyo ravyo kumbwira ngo kumuramutsa ibiki? Ahubwo we bwa bundi ntunzi. Ego. Sawa. Ndabizi ko utakomeye neza mu mutwe. Nini irahira nkasanga wasohotse urupango. Inza kukuronda nkurondera urushinge. Aho ndagusanga niho nje nawe tuza guhereza. Ariko vrema. Handisha mu bantu baruse umugabo. Canke ndi mu bantu baherekeje abantu bagiye kurongoko. Ahubwo nanibagiwe. Sanga imodoka yanje isa neza. Ivyo byo guma wirizariza ngaha mu rugo ntavyo nkeneye. Sishaka kuntera umukoshi. Ni wakenera uzo gutuza. Hama no mara gutuza umenye icyo ukwiye gukora n'icyo utakwiriye. Ariko niba ubona ko gutuza bidashoboka, ndagwaye ruje uze kuri uko ushaka. Uri wenyene ngaha mu nzu. Wimena amatwi uko ukeneye. Ndabizi ko atakintu kizima wokora. Reka umusoza cuncubuke. Ariko ucushi. Kumbe warukiri insugi. Sinenzi yuko abantu nkamwe bataratakaza usugi ko bakibaho. Sinigeze ndavyizera. Ariko ubu ndavyiboneye n'amaso yanje. Akina no mahera. Uze kugura buri kimwe wifuza. Hama nzo kurondera mu nyuma. Ndagusaba imbabazi kuba ndakwatsa ubukobwa bwawe. Chérie. Karibu kumeza. Ntimureka guta indero. Ivyo nivyo rumbyuriye. Iyo wakundeka nkaryama
amasari yose nari kuvyuka sinari gufungura okay ivyo nari ndimo warubizi ubu no bikubwira ubimbwira wowe bimbwira uraho gusa ari kuvyimbya amatama nk'ugwaye amasamba bwika sheri habaye kutamenya ndakwinginze umbabarire sinigeze menya ibintu urimo nza kwemera sinakuvura umva urambukije na apeti yo gufungura simbaye nkifungura ahubwo wegenda ufungura ndabizi ko ata apeti wigera ubura bisa niryamye Karibu. Bosi. Ariko vrema. Wa nturi seri? Twavuganye 18h kuzoba wamaze kushikira. None aya masaha. Madame, ni kuri vyangoye. Ariko kandi ntivyavuye kuri jewe. Ubundi jewe nagize ngo ngombe ku kazi. Directeur general cyaraza mpa. Gwashaka kugira ngo inama y'abakozi bose. Ndaraba uburyo ushobora kuvaho biranga. Cyanemera ndicara. Hama turaganira turiga kuvyo bari bakende ko twigako naha nyine mbona nje ngaha namahinza ngo abana banje baragwaye nako guca simba ndaza oya wari kumbwira basi kuri telefone kugira nanje singume ntakaje ibindi vyo wanje ndiko ndakora vrema sorry mbaboreye cyane iri nikosa ryanje ariko kandi nibwo buzima tubayemo ubuzima bwo gukorera abandi abantu kandi usabwa kububahiriza kugira ngo bikonde dushobora kubandanya dukora ahubwo mbarira igiki wari umumagariye haje hewe narinda guhamagaye ngo ndagushikiriza ubutumwa bwa Ornella yansavye yanyingenze usanzwe ubizi ko umugabo yatemera telefone y'umugore wiwe kwibamwe nimero y'umuntu w'umugabo yansavye ngo siplima nimero yiwe muri telefone yawe kugira ntuzohavura umwihenda umunsi umwe ugasanga wayihamagayeko ngo ntakeneye ibibazo umuteza mu rugo rwiwe nivyo yambwiye none abagore mw'imwaba ni gute umugabo ashobora kukubwira ibintu by'uburofa nawe ubwawe wumva ko ari ibintu by'uburofa hambwa cyuvyemeza nkaho umenga n'icete cy'umwami naho nyene kidahinduka ahabo umunyerekana kubaza ikibazo kibe ushize mu bwenge Imana yaguhaye gutunga nimero yiwe muri telefone yanje bitwaye iki okay ku mu telefone atari ikintu kibi kimwe mvugane nawe ikosa riri hehe kweri wavunyagiriza mugira ngo kumbure ngo ikintu ngo nigere kosa mbarira nikosa ijya ubu rero uriyibagiye neza uribagiye mwebwe abagabo ingene mumeze ntitugendera ku mategeko yanyu mwaduhaye nimba umugabo wadakeneye ko umutelefonera iki je numva umengo biroroshe none ko ku mutelefone umva ko ari ikindi kibazo okay fine sawa nk'ubu hogira ikibazo agira umuntu yoca murondera gute canke hari ikindi kintu kimukeneye dukeneye kumubwira ata nimero yo ya telefone ifite muri telefone yanje vyo baherera umva rero ndakubwira vugana n'umuhungu wawe je ndiko ndavugana neza n'umukobwa wanje nimba hari ico kumuhindura ko genda umuhindure uba akazi kari wawe numva ari hatari sawa rero musigare ijoro ryiza ndakwinginze yo gufata ibintu bitamurika akamisha ubigire binini kandi ubu natwe ushobora kubyicarira tukabiganira ko bigahera ni ukuri sinagiye kuvugira ku bw'inabi usibye ko nayo nshaka kuza dusangire mwami wanje ndagusavye turashobora kubiganira ko bigahera utiriwe urabigira ibintu bya danje ndakwinginze urumva aho gasuzuguro
ubu rero wabonye ndaguhunze ucufata nk'ikijuju sivyo cyangwa wikwira wabonye integeze nakora ku matwi ubu rero ubonye gusa wonje konora kugira unduzi ibivumvuri byanje sivyo ubandanije uko ndagukubita amakofi mbega mugabo bagore mwabaye gute umuntu yihaye amahoro akabareka mugakora buri kimwe mushaka mucyo mubona mega ntakomeye neza mu mutwe umviriza winyimba byakunaniye kujya genda uzifate ziganja uzite muri pubere urike kungorera ubwenge cyangwa ushaka kundunzigiriza ibisirani byanje nabiguteko ariko iki kuri kutumva ushaka no gutera amakofi umviriza ntumfate nk'umwana cyangwa umusazi ataza agaciro ko gufungura akosi kagasuzuguro wewe ubona kuri munini nanjye ugacutangura kumfata nk'ivubi gusa sivyo ziba mva mu maso Sekundari irabe neza uri umukobwa mwiza ugaca wambara impuzu zogururikwa hejuru wibaza igikurikira ari giki hama ugaca wigira zimvya nga ntuzi igikurikira bose ariko kwambara ukuntu wabimbwiye ntibibe biriko birabicitwazo ndakwigenza ko aho kumbwira biraba cyangwa usohokere mu kazi ugende kurondera kandi kazi hama tuzora gukorera ibyo ushaka byose ibikibiba mana yanje n'ubu ugomba nkorera ibyo je ndiko ndiyumviye nabikubwiye nimba atavyo ushaka sokumvira mu kazi hama uca ugenda usinye ronde mukozi azonkorera akazi kanje yongera kure n'ivyo nkeneye okay kuba utanyishuye bisobanuye kuri ready kubikora oh my god reka kuyaya natasha twise imana turayisenga ibintu byanje usigaye nari n'isoni kukubwira sigaye niyumvira nimba nararongowe canke niba narahekuje bagiye kurongorwa uratanguye ntaraguha n'inyishu yavuye mu byo wantumye ego mama mbarira ni igiki kikumvisha ko waherekeje abandi iyumvira umugabo mwabanye biciye mu mategeko akazi kakubwira ngo yafashe umwana w'umukobwa ari nkawe ukora iki utihaye akagozi ico wakora n'igiki kakumubeshera nta mugasi ubwenge bukora neza ufata umuntu ku nguvu uko nawe utavyumva niko nanje navyumva ariko ico no kubwira George nuko ari we yabinyibwiriye arushitse ko no kumbwira amajambo n'ubu no kubwira nawe ukumigwa hama ndakubwiye ko narushe ko ushitse kumbwira ibintu vy'iwawe ivyo yabikubwiye muri black kugira arabe ingene wishofa nta mugasi ubwenge bukora bakora ivyo bintu mbe kuko utiyumviriye ko naho atinya gufungwa kanoneho ivyo ntitubitebeko iyo upfa umubwiraho ko biyumvikaniye nawe gufata ku nguvu
nawe aratinya gufungwa, aratsi ko gufungwa 27 ntavyo yokora. Reka dufate ko ariko inyuma nk'uko urabivuga, kuko ndumva nkomeje kubivuga ko nosanga nasaze. Ibyo tuvyihoze aho kumbwira ubutumwa naguhaye niyo bariyumvira ibyo nashatse kuvuga. Ya nta kindi yiyumviriye uretse ko yavuze ko ategereza kubona n'ujya muntu akamenya impamvu yagutegetse bijya bintu. Aho rondarindiriye kumva inyisha zomu kugira tumenye nimba ukomeza ari ryategeko canke gibagirana. Urakoze, ariko mukurindira inyishu reka nkomeze mbeho atanimerewe nunzi, ninamukenera nzoca kuri wewe. Neza cane mu kwikingira, na cane cane kubizi neza ko umugabo wawe adatahuritse. Mbe nyine ndakubaza, burya mwarigeze mukundana n'urya mugabo wawe kweli? Ku ruhande rwanje kumukunda ni yego, hama ku ruhande rwiwe ndakekeranye, ariko ndiko ndabiraba mbona amenga arankunda. Ni womenga nyene. Kumburagiye kutari wamenyesheje ngo mbwire ko usanza kuja ku buryo hagize n'umuntu aza gukora abanza kumenya aho nza kumubwira ko wagiye. Oh, nindego uburenganzira bwo kumenya icyo ngiye gukora naho ngiye n'ivyo ngiyemo. Okay, ndabizi neza abagura atacho bafise cyo gukora, bafise akazi ko kumenya ubuzima bw'abandi bantu n'ivyo bagiye gukora, ariko barakazi ngoma ndagoye kandi ndabizi neza ntuzosubira ubunebwa, ntuzosubira gukurikirana ubuzima bw'abantu. Guhera uyu munsi ndakeneye ufata imbeba zose ziba mwino nzu, uziha amazina, umenye icyo ziba zigiye gukora naho ziba zagiye. Uravyumva? Apana gukurikirana ubuzima bwanje. Gusa sheri naho unyishuye nabi, sinashatse kukubwira nabi. Ye juste menye ugiye kubera kenshi menyereye uhetse ivalise cyangwa ufise bag. Ubugiye ngo muri mission, kandi ugiye muri mission yari giteba hari n'igihe ubanguka. Erega sheri birateye isoni kubona mu waje ngaha kambazi yuri nkamubwira ko atahonze. I'm so sorry babe. Ariko hari ikintu kimwe cyo kumenya. Ubu uzokubaza iyo nagiye n'icyo nagiye gukora, uzomubwira ati yagiye kuronderaho nataye ubusugi n'uwabunkuye. Uravyumva? Kandi nzogaruka igihe namaze kumenya aho wabutaye n'wabugukuye. Uzi ko winenuka nani? Urubaho ukabwira umuntu w'umugabo ngo mama wawe niyambaza icyo ukora n'ivyo wagiyemwo, kunza kubura icyo ndamwishura. Kweli uburi mfataje nk'ikijuju kuburyo mama wanje ata telefone afise adashobora kunyibariza jeje nyene, cyangwa ushaka ndakubwira iyo ngiye n'iminsi nzomarayo kugira uzu urafata bahabara bawe ubazana mu inzu yanje, inzu yanje uhindure guest. Okay sheri, mbabarire sinangamije kubabaza. Urugendo rwiza. Byukurajya nta kintu kimwe nigeze n'ubu. Umva numvise uri kurarira, najambo nari mu majambo sogeze uvuga nigeze ntaho. Bo niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro ndahitamo ndavuga nti reka ndamutume ko aza tuganire ambarira impamvu yagize kujya kose. Ndashaka rero umbarire n'igiki cyari cyakubayeho. Sindiko ndabona uko nabikubwira, ariko birateye isoni ku muntangana nkanje. Stesi, umva amahoro, irekure, unganirize. Rikubundi sinoshobora kugutwenga kandi wanyituye. Wanashaka sinona kwararaza, urabizi ko ibyo bitobaho ko umuntu yaramutse ava muhiriwe canke yaramutse yimviye ku telefone kugira ngo mumvishe ikibazo ahuye naco. Havyo nokora. Bwiza ukuri, irekure, hama mpezo mbarire.
umbabarire numva ntarongowe no kubikubwira ubunyene kandi umbabarire cyane kuko ndumva umutima wanje utiteguye fata bijya nyene nijewe nzi ukuntu ndabigenza na kiriya gihe umbabarire cyane nuko nari mbabaye gose ariko ubu nzipambanira no muri aka kanya nshafata iki dufata iki muri aka kanya fata ko ivyo wumvise byose atari byo ariko sorry kandi kubona amajambo nakubwiye kuko byari birofa ibisigaye nzomenya uko ngwana nabyo kuko n'ubundi nubwo nabikubwira umutima ntubinyemereye atari ukwimaramaza gusa mu bantu ni iki kubwira yuko ubimbariye wowe wimaramaje wayi wiyumvamo muri wewe ko atakintu na kimwe vyotanga uramutse ubimbariye wayi sorry nibisanzwe birahera so murakoze muri hoteli yanyu mwamufise ivyumba bitagira ingenzi Ingo birahari. okay nyene hano hatuje atakuwa mubashika bibaye nagonga wanyereka ivya VIP nitwinde duhangayika Okay. Katakurira urufunguzo. Tugenda kwereka. Boss, kumenga hano hantu harakanye, uza gukenera umuntu aza kugusanga, utakurondera umuntu aza kugususurutsa. ko nakutahuye ansanga mu biki Kwigira umwana nawe kandi uri umuntu ukuze. ubwo ari hoteli yanyu igihe cyose yakira abantu baje gusa gusambana nishobora kwakira abantu baje kuruhuka baje no muzi bwabo Irabakira. ibyo ni bikiye kurigira imbere y'amaso yanje cyangwa wanyitiranije nabyo bitabanga Mumbabarire nariko ndababaza gusa. Habaye iki ko ntamenyereye koza kandi ukaba uje uri kurarira? Oya reka kurira wirira mbarira wabaye iki? nakuze numva ngo niko zubako ariko iyo nza kumenya ko nari ko bizongendera ndari kufuma nkuma muhira basigaruhurira umutwe. Habaye iki? Ibaze ko ngeze ahantu ho kumva ko urugo nurutangagenda nkaruheba abandi bo bifuza ko byara mu habo 10 gushika kuri bakarenza.